rero kuva nkiri muto narashobora kuba ndahantu audio yo kuririmba zige ndirimbo nk'ubu wumva handi nkasanga ndiko ndaririmba utuntu jewe na nkuye mu mutwe nyene twa gospel canke akantu k'Imana nkakaririmba nkasoma bible ngasanga nakaririmbye nkakarimba nkavuga ati nanje reka ngira akaririmbo urumva ndije nyene ukumva ndiko ndirimba ikintu utazi utarigera wumva ahantu na hamwe arije nakanditse ako kantu sinenzi ko ari impano peut-être kubera nari nkiri muto y'umugabo narumva nanje nokora kandi kantu kiwande igihe natangura kwinjira neza mu kuririmba ico gihe niga seconde niga seconde niyo natanguye kuja muri chorale nyene kwishure karirimbana n'abandi ntinya ariko nkumva ko ndabikunze umunsi wa mbere nja muri studio sinagiye ngiye gukora indirimbo zanje nagiye tugiye gukora indirimbo za chorale hama nabafise envie nyene yo kumenya studio ukuntu imeze ko navuga studio ni ikintu kimeze gute ni ivyuma uhagararamwo nyene uba ufise envie yo kubona studio icarico hama ndashika ntago ushobora gukora ikintu neza irya mbere uko vyogenda kose irya mbere ryamara irya mbere hama waragira ubwoba bakakubwira ati reka ubwoba ririmba hari ukuntu rero muri studio kinabonye kuririmba muri studio biratandukanye no kuririmba muri eglise nturirimba uko ushaka kujya kuntu wumva ijwi risohora bashaka kugira ati uri kuririmba cane gabanya uriko uririmba buke ongereza donc biratandukanye niyo uburi imbere ubikora uko uvyumva iyo uri kuradirija abandi ariko muri studio haba hafise amategeko kugira ngo peut-être projet uri kurakora izo zimeze neza nugera mu bihe bikomeye mwana wanje uribuka ko ari je nkurengera kandi ninaguhumugisha ugatera intambwe uribuka ko wavuye mu biganza byanje urazirikana ntuzibagire imirimo yanje kubw'inkomezi z'ibihe ibihe ntibiguhindure nimba uri kuratangura iyo sagesse watanguranye uzoyigumana n'igihe uzoba wageze ahandi hantu kuri kumbure abavyeyi kuba babibwira bashobora kuba babuza abana babo ibintu bimwe bimwe ahanini nuko babonye consequences ziba zarabaye ku bandi ndibaze yuko abavyeyi atari urwanko baba badufitiye ahubwo baba batwifuriza ivyiza rero abo bavyeyi icambere nababwira nimba umwana afise ingabire mushigikire hama gusa umuhe conseil kuko urashaka no kumwankira akabikora ku nguvu rero umushigikire ariko umuhe n'impanuro bitaye ko unamusengere kuko n'umwana wawe Hello bakunzi ba Ukuri Complex, c'est moi le seul et unique Janice Fushongo maze kumenyera. So bakunzi bacu first of all nyamba igambere uravye ikiganiro, please don't forget to subscribe. Kora subscribe n'ingenzi cyane, usharinge ku nshuti nyinshi. Iyi ni televiziyo ihari kugira ngo idukundishe igihugu, yerekana ubwiza bw'igihugu, kandi ubwo bwiza bw'igihugu bugizwe n'abana b'igihugu nyene. Hari abana bafise impano, hari abana bafise ama projet, abana bafise ama idée manini azofasha igihugu cacu gutera imbere muri yambona kazoza mutama w'abarundi ahora atubwira. Uyu munsi rero ngo mubibona imbere yanyu dufise umutumire adasanzwe, dufise umutumire benshi mushobora kuba mutari muzi ariko nta muntu aba adafise abamuzi, n'abari bamuzi rero tuge tumwakire tumenye byinshi bigiye bitandukanye, tumenye icyo akora, tumenye impamvu nyamukuru yatumye tumuhamagara uyu munsi kugira ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Sister, muraho mumerewe neza? Namahoro cyane. Actually turi niteka ryo gutumira ryo kuba turi kumwe nawe. Murakoze cyane. Wodufasha kuturamukiriza abakunzi b'Ukuri Complex. Abakunzi ba Complex ndabaramukije mu izina rya Yesu, nizere ko mugoye neza aho muri. Amahoro y'Imana bane namwe. Ego, kubatakuzi wobitondora gute before yuko tuja mu byo usanzwe urangura canke mu kazi ka misi yose? Okay, nitwa Anny Quercy irankunda. Hama ndi umuririmvyikazi aririmba indirimbo mpimbazamana. Ego. Nivyo. Ego, reka manje ndaguha challenge kamwe.
before yuko uza ushikanga turakora kino kiganiro ni ibihe bintu bitatu wibangikanya before yuko ushikanga cyangwa bivaye n'ahantu bugiye runaka ibihe bintu ukora ukivyuka uvuye no muhira nibihe bitatu nkora ego ngiyanda bo nditegura ndoga hanyuma nkategura ikirere nkumva yuko ngiye gukora ikintu kanaka nkabishaka mu mutwe wanje nkagenda ahantu ngiye ego nusenga okay wambagije ava yuko nje ahantu none uvuye bira nusenga ukereka umunsi mara maybe hari igihe navyibuka gusenga uwo mwanya mugabo sinshobora kuvyuka nasengeye umunsi donc programme z'umunsi zose mba nazisengeye mu gitondo ego okay reka tuje deep ikiganiro cacu tumenye actually before yuko uba umuririmbira Imana wari usanzwe ukora iki kwishure vyari bimeze gute muhira vyari bimeze gute uyu munsi muhira bakubona gute kuko hari ibintu byinshi abajene tujamwo kenshi na kenshi ugasanga muhira bibaye challenge bikwangishije n'abantu ariko bivanye n'umwuga ukora wo kuririmbira Imana ndibaza ko muhira itari challenge cyane nka usanga abaririmba sekira biba bigoye muhira dushaka kumenya ubuto bwawe tunamenye n'ukuntu wamenye ko ufise talent yawe yo kuririmba. Okay, jewe navukiye d'abord muri famille novuga ikijijwe nta bintu byinshi novuga naciyemwe nakuze nsenga ariko kwa kundi usenga nyene bon hariho umva gusenga kubera ko abavyeyi basenga n'igihe ufata ingingo yo gukizwa wowe nyene personnellement ego rero narakuze nsenga uko nyene ariko aragera igihe nanje ndakira Yesu umwami n'umukiza hama kuba ndirimba gospel nta gishasha kirimo kuko ufite umuntu aba motive bivanye n'ibintu asanzwe abayemo rero urumva kuba ndirimba gospel nakuririye mu muryango basenga nja gusenga biroroshe shaka kumenya rero musumenya ko ufite talent yo kuririmba kuko turabizi ko découvrir talent ni ikintu kitaba coroshe ku bajene abantu bagenda kumenya amatara ko bafise talent runaka igihe cyo kuyikoresha canke kugira ici bamariye cyamaze kurengana ariko tugerageje kuraba tutaguha imyaka runaka ariko turabona ko t'es toujours jeune turashaka kumenya rero ukuntu igihe vyagusavye kugira umenye ko ufite talent yo kuririmba. Okay, kuririmba ni ikintu nakuze nkunda bon peut-être hari igihe numva ati iki kintu nkumva bon sindagishoboye cyane muga nkumva yuko ndagikunda rero kuva nkiri muto narashaka kuba ndahantu ogiye kuririmba ziga ndirimbo nk'ubu wumva handi nkasanga ndiko ndaririmba tuntu jewe na bon nkuye mu mutwe nyene twa gospel canke akantu k'Imana nkakaririmba nkasoma bible ngasanga nakaririmbye nkakarimba nkavuga ati nanje reka ngira akaririmbo ndije nyene ukumva ndiko ndirimba ikintu utazi utarigera wumva hano na hamwe arije nakanditse ako kantu sinenzi ko ari impano peut-être kubera nari ngini muto y'umugabo narumva nanje nokora kandi kantu kiwanje nkunda kuririmba hama naragiye muri natanguye kuririmba novuga nkiri muto ndaja muri chorale ariko sinabikora nyene cyane gose ari gihe nasiba ntazi ivyo ndimo ariko je me souviens igihe natangura kwinjira neza mu kuririmba ico gihe niga seconde niga seconde niyo natanguye kuja muri chorale nyene kw'ishure nkaririmbana n'abandi ntinya ariko nkumva ko ndabikunze niga seconde. Okay, wiga seconde wamenye ko ufite talent. Okay, turabona nowadays abajene two turaiza amashuri ugasanga ibintu twize sivyo two turakora actually turabona abakuru bacu canke batoyi bacu kumubaja Dubai ugasanga ize nka medicine ego ariko babo yagiye Dubai kubumuye canke yagiye gukora ikindi kintu runaka est-ce que nawe ukiri kw'ishuri kumva two wamenye talent ko ufite talent wiga seconde wumva yuko uragera guheza amashuri est-ce que après kumenya ko ufite iyo talent wabuze ati ngenda igire passion canke ngenda igire carrière yanje neza amashuri n'ico kintu nzosha nkora canke wari ufite indi vision itandukanye no kuba warusha kumurimbira Imana? En fait jewe kuririmba ni kurya ni novuga no muhamagaro hari ikintu utagikoze wumva yuko utari kuraba en fait ndiko ndaririmba jewe numva aribwo buzima bwanje bitavuze yuko ntashobora gukora ikindi kintu à part mugabo iyo ndiko ndaririmba mba ndiko ndabaho donc no muhamagaro ni ikintu ntakoze biranga iyo ntabikoze biranga umva iyo myaka yose nahejeje secondaire na université nararirimba kw'ishuri nararirimba kuri église
gushaka kumenya rero ugitangura kuririmba sasa umaze kutinyuka kuko turazi ko ikintu ca mbere nubwo ufise talent hari igihe bigusaba umwanya wo kumenya genre ko ushobora gukora ico kintu cyangwa ukumva nyine ko uri open utakigira amasoni yo kugikora shaka kubaza ku bintu bitatu uri ku ishuri batubwiye ko wiga université uri ku ishuri uri muhira reka ndetse no muri society muri rusange utubwire hano hamwe utubwire uko bakwakira cyangwa ko wabibona bivuye n'ukuntu bakubwira ngo uririmba neza ko nayizi ko utobora bakubwira kuririmba neza byaba bimeze gute muri rusange bon muhira hoho muhira bari basanzwe babizi ko ndabikunda kuko sinshobora kumara umwanya ndahano mu kibanza ndi umwe ntariko ndaririmba ntibikunda donc nimba ndiko ndakoropa mba ndiko ndaririmba ndiko noza ivyombo ikintu cose ashaka gukora donc ni ikintu kimbamwo donc novuga ni kibanza canje c'akaruhuko umwanya wose novuga ngo ndi libre ndahanu kanaka mba ndiko ndaririmba donc muhira nta gishasha coba kirimwo hama ku ishure ico gihe niga seconde nari fise ubwoba bwinshi umva niyo nari ngitangura gushobora kugenda nk'imbere y'abandi udirige abandi naratinya mfashe na microphone nace ntangura kujugumira ku buryo hagwa no gukoroka donc nari fise ubwoba yakusha nari fise ubwoba ariko nkumva ndabikunze même si nabafise ubwoba sinabadekuraje narumva nyene no bibandanya nkavuga ati bizoza nkitera intege kuko numva ari umuhamagaro wow okay shaka kumenya rero utubwiye byose uri ibiri nyuma yo kuba uri kuraririmba shaka kumenya rero twinjiye muri carrière yawe sasa turabizi ikintu ca mbere gikunda ku challenge bivaye n'ibigano maze gukorana n'abandi birakunda kuba challenge ikomeye muri studio kabisa ari muri kodi shaka kumenya ari umunsi wa mbere uja muri studio ama challenge wahuye nayo byahise bikorohera guhita Jean wisanga nyine uvuga ati kugene mpora ndirimba ndiko ndiogereza nk'utwombo muhira nunga muri studio ndazi ko atagishashe nibisanzwe nza kwisantale nza gukora ibintu bimeze neza byari bimeze gute umunsi wa mbere muri studio bon d'abord umunsi wa mbere nja muri studio sinagiye ngiye gukora indirimbo zanje nagiye tugiye gukora indirimbo za chorale hama nabafise envie nyene yo kumenya studio ukuntu imeze ko navuga studio ni ikintu kimeze gute ni ivyuma uhagararamwo bon nyene uba ufise envie yo kubona studio icarico hama ndashika ntago ushobora gukora ikintu neza irya mbere uko vyogenda kose irya mbere ryamara irya mbere hama waragira ubwoba bakakubwira ati reka ubwoba ririmba hari ukuntu rero muri studio kinabonye kuririmba muri studio biratandukanye no kuririmba muri eglise nturirimba uko ushaka kujya kuntu wumva ijwi risora bashaka kugira ati uri kuririmba cane gabanya uriko uririmba buke buke ongereza donc biratandukanye niyo uburi imbere ubikora uko uvyumva iyo uri kuradirige abandi ariko muri studio haba hafise amategeko kugira ngo peut-être projet uri kurakora izo zimeze neza nakubajije ngo challenge uhuye nazo ariko sinakubajije ninde muntu wa mbere yatumye uja muri utangura carrière solo yawe kuko watubwiye ko wagiye irya mbere muri studio ugiye gukora indirimbo za chorale ariko ubu nkaba mbona udafise indirimbo shasha turaza kuyishikako before ko tuyishikako rero ninde muntu yabonye ko ufise iyo mpano cyane umuntu ninde yagutwaye muri studio bwa mbere uvuga ati ngiye gukora indirimbo yo wanje dushaka kumenya uwo muntu dushaka tumenya iyo approach ya byagenze gute kugira ngo uronke connaissance kugira mu gutangura carrière yanje narumva yuko mfise nzokora indirimbo mugabo nkabarimite ku buryo kuko nafise amafaranga ariko ndabigumiza mu mutima avuga ati ko biri kose nzokora rero ari igihe nabashaka kuba ndiko ndaririmba mvuye kuri mbona akambwira ati urafise ingabire uzokora indirimbo uko nyene ubundi uko nyene hanyuma akambwira ati nihagera igihe cyo uzipfuza kuja muri studio uzombwire ndaguterere rero hageze ko nja muri studio hari igihe wa muntu yaba peut-être cyo giye bivuze abikunze cyangwa afise uburyo mugabo aja kumwibutsa kugira ati bon ukabona umenga ntabirimwo kugira ko azogufasha ntagufashije muganje byagumye mu mutima wanje ndavuga ati ko biri kose ntegeze gukora indirimbo hama ndibuka hari abanyeshuri twigana barakunda kumbwira ati kubera ko utaririmba ifo y'ukuririmba urafise talent ifo kuririmba ushika wasanga umunyeshuri ambwiye ati tora akira 30,000 uzayakoresha ko yarageze mvuga ati je ndashaka gutangura ari gukora indirimbo
umunyeshuri umwe arambwira ati je vraiment uzokora inzofuma ndagwa na 30 000 basi ya déplacement Wow, hama biranyankuraja hama haragera igihe kubera ko niga université y'u Burundi baraduha pré-bourse ndavuga ati je muri pré-bourse mfume nguramo amafaranga make mugaba sintangure kuko n'umuntu agufasha aravuga ati none nawe ufise iki hanyuma ndatangura nyene ndaronka abandi bantu banterera ugasanga ari umuntu antereye 100 000 muri eglise uwundi yarantereye 80 000 uwundi 100 000 uko nyene gushika yaho nkora projet yanje. Wow. Ego tubwiye byinshi bigiye bitandukanye kuri carrière yawe, reka rero dushike ku ndirimbo shasha ufise. Indirimbo yitwa Ibihe, yamba ntihenze imaze 12 jours kandi yamaze kurabwa n'abatari bake. Est-ce que feedback imeze gute mu bantu, feedback imeze gute muhira muri famille, kuko ndazi ko iyo ndirimbo itegereza gushikira famille, nyamba mama yarayibonye canke papa ategereza gushika muri famille ati wabonye wa mukobwa wanje, kubera ko turabona abavyeyi bakunda, abavyeyi sanga abana two turabaza abavyeyi bacu ugasanga kubonye uri kuja mu bintu nyene bitari byo, ugasanga ati abantu muri famille ko bamubwira ngo wa mwana wawe urya byaranze gose, ariko byaryoshe kubona umuvyeyi ariko abwira inshuti canke abagenzi canke famille tira mwana wanje asigaye aririmbira Imana, avuga ati wow. Ndashaka kumenya rero feedback muhira muri rusange ku bantu bakwegereye. Bon, feedback muri famille ni kunyankoraja gusa bambwira ati wow courage, iyi ndirimbo iraduhezagira, bakambwira umva nka mama wari karakubwira mwana wanje waririmbye neza, Imana ikomeze kwagurira, ni ibintu biryoshe cyane. Donc muri famille feedback ni nziza. No mu bantu nyene abagenzi abo twakuranye abanzi barambwira ati courage, indirimbo wanditse irimo message iriko iradufasha, turiko turahezagirwa. Meme n'abantu ntarinzi nabo nyene bakabimbwira, donc fise feedback yo kunyankoraja mbandanye. Petit twariho n'aba barambwiye ati la fois prochaine uzobikora uku navyo bikantera intege. Ego. Wow. Ego indirimbo rero dufashe uducishirizeho gato kuko twaganiriye akanya gatari gato, abantu rero bakeneye kumenya Kuririmbira Imana. Iyo ndirimbo yitwa Ibihe, ku batayizi manze muje kuri YouTube yiwe yitwa Anny Quercy, muraca muyita muyibona. Indirimbo yitwa Ibihe, indirimbo imeze neza cyane kandi indirimbo ifasha. Turi imbere rero gatoye tugira ngo tugende tujana abantu bamenye ko turi kumwe n'umuririmbyi kazi kamera. Okay. Nugera mu bihe bikomeye mwana wanje, uribuka ko ari je nkurengera, kandi ninaguhumugisha ugatera intambwe, uribuka ko wavuye mu biganza byanje. Urazirikana ntuzibagire imirimo yanje kubw'inkomezi z'ibihe. Yani urahejeje twatangiye kuja mu maybe naririmbiye hasi ariko message niyo. Yego. Nshaka kumenya rero wandikiye indirimbo wisonze iki, wafatiye ko kini true story canke ni kwa kuntu uba inspire nyene ukumva ati arumva no haririmba, canke dushaka kumenya nyene ibintu do base wakoresha kugira wandike indirimbo. Bon, en fait indirimbo, umuntu kwandika indirimbo nibaza biri mu buryo bwinshi. Hari umuntu aronka indirimbo comme révélation bivanye soit ariko arasenga Imana imuhaye révélation y'indirimbo kanaka, canke akiyumvira ati ngomba kwandika indirimbo kuri sije iyi n'iyi n'iyi. Je indirimbo ko nayironse sinagiye hano ngo nicare ngo niyumvire, yaje nka révélation. Hanyuma ndayandika uko nyene, kandi Imana iguhaye indirimbo kanaka ibifise impamvu iguhaye iyo ndirimbo soit kuri wewe no ku bandi bazoyumva. Rero nuvuga si indirimbo nagiye hano ngo ndiyumviriye ngo ngomba kwandika ngo indirimbo ivuga ku bihe, nayironse uko nyene hama ndayandika. Wow. Ego. Apart indirimbo twitege izindi ndirimbo z'ubutumwa bumeze gute, twitege Jean, twitege Quercy muri rusangi azoba ameze gute mu misiri imbere bivanye n'indirimbo ukuntu imeze. Indirimbo iraryoshe vraiment, irandikize, irimo ubutumwa buhambaye kandi irafasha cyane ku bantu bari mu bihe bitoroshe, ko deja n'indirimbo yitwa Ibihe
ibihe Ego. byose urimo bitoroshe Ibi- ego turizera ko Imana atahita ku umuntu atanahita umushikana eske twiteke Anny Quercy gute kuko uraje mu muziki wagutse harimo benshi baririmba ndazi nawe usanzwe ubizi dufise abaririmba amagospel abaririmba Ego. nyinshi zigiye zitandukanye noneho urabazi Yes. ushobora no kubona abazi kunsomza ni kihe kintu do special ni yihe kari tuzanye muri gospel nga mu Burundi muri rusange ufite nje nkavuga ngo ngomba gukora ibintu abandi batakoze nabashaka kwibesha mugabo numva ndi ready gutanga ivyo Imana ashize muri jewe uko Imana izobimpa. Wow. En fait na competition. Na competition nje Genre kugira uje gukora iki Imana yakurungika. icyo Imana yashizemo ndagitange. Ego. Apart y'indirimbo. Anny Quercy mu buzima busanzwe n'umuntu abameze gute? Ko turazi iyo umuntu amaze kuba célèbre novuga ko amaze kuba célèbre Anny Quercy ameze gute mu buzima busanzwe apart yo kuba uri Kuririmbira Imana mu buzima busanzwe umeze gute muhira ububona ubuho kubera bamaze kubona deja ko watanguye carrière yawe ububona genre abakwegereye muri rusange ubona bakubasigaye bagufata gute ko ndabizi ko bagufata ubwa mbere tegeza kuba bitandukanye n'ubu kuko ubu barabona ko hari ikintu uri kurakora kandi ikintu kirabwa n'abantu benshi shaka kumenya rero ukuntu biba bimeze muhira muri quartier cyangwa ku bantu bakwegereye. Bon jewe nyene mbona ndi Quercy comme uko narindi niko nkimeze kandi nifuza ko ariko nzoguma numva basi abantu turi kumwe barandaba usigaye gukora indirimbo ni vyiza numva ndi proud yavyo mugabo sinumva yuko hari ikintu gishobora kumpindura ngo numve yuko hari ikintu catari kirenze kuko inguvu mfise mu gutangura nifuza ko arizo nzogumana rero iyo usamaje n'abantu bakubwira ama congratulations abantu bakubwira urashoboye bikagusamaza uhava usanga watakaje intumbero. Wow. Okay, shaka kumenya rero ibanga ukoresha kugira ngo utatakaza intumbero kuko iyo kurabwirwa n'abantu tukiye ngo urashoboye ukora neza ibintu nk'ivyo hari igihe bituma nyene mugani wawe wumva umenga umuntu arenze umenga hari ukuntu ukwiye kuca utangura kwitwara ubwari iki turabizi ko ari abantu nka 6 gato kumva nyene abantu bakunze ibintu vyawe bikaguhindura na personality yawe ukayitakaza ukashusha kumera uko utari bivanye n'ukuntu umva abantu bagufata abasha kumenya ibanga ukoresha kugira ngo iyo 6 umaze kuronka uno mwanya no kuna abantu ibintu vyawe bamaze kubibona ko ari ibintu bizoba ibintu binini kuko ashumugani gute mu kintu nta kirundi ariko iyo umuntu afise ari yeri karaje urabona n'intambwe ya mbere ateye ko ari umuntu afise ahantu ari karerekeza shaka kumenya ibanga ukoresha kugira ngo ukomeze kuja iyo 6 ntumaze kuronka kuri kano kanya. Ikintu kimfasha muri byose novuga no gusenga kuko iyo uganira n'Imana ufite iyo ubana n'umuntu kenshi niko uguma wakira comportement ziwe kandi caractère Imana ifise ikomeye no guca bugufi rero ntushaka kuba ugendana n'Imana hama ngo umuntu afise ubwibone hari igihe uwo buri kurabesha kuko iyo ugendana n'Imana utegerezwa kufisa donc ziga caractère zayo ziragufata Imana yacu iraciye bugufi kandi ifise urukundo donc nimba ngendana nayo akaba ariyo nsenga ntegerezwa kwakira kuri aya comportement yayo. Wow. Gusenga rero nivyo bifasha kuganira nayo kugumana ubusabane nayo donc nivyo bifasha. Wow. Ego. Haraga challenge ngenda gohe sasa. Shaka kumenya ugitangura kuririmba izo ndirimbo ko turabizi hari abantu baba baratwirengagije kandi abantu tuze turabahereza kuko abantu yabisoze turabagarukako. Ari abantu utabuherutse kuvugana nabo. Ari abantu usanga umenya nubwo mutunganiye nk'ama numero canke musanzwe muzinanye mugabo akaba yarakwibagiye ariko abonye ko hari ikintu runaka uri kurakora eto message cyangwa akaza bamara gutelefone ngo nabonye indirimbo yawe ngo urareze gukora reze kandi umuntu dusanga yahize nk'ikintu c'ukwezi mutavugana atazi ngumerewe gute ariko juste ko yabonye ko hari intambwe runaka uri kuratera mu buzima bikaca bimuha impamvu yo gusubira kumva ko wasuye kwiyegereza. Shaka kumenya rero nawe ugisora rya ndirimbo two dushaka kuganira nyene ibintu byose biza après yo uri kuraronka 6 runaka kugira ngo nabandi bari nyuma ya canke nabandi bakora ibitandukanye cyabe bataravyinjiramo bumve yuko hari ubuzima bundi butegerezwa guhinduka hari urundi buzima bwo kurinjiramo ariko badukurikirana rero mwicare mwige araza kutugarira gishigiye bitandukanye ko ndabiza ko kantu nikabura ko rangiye byarigeze kumbako shaka kumenya rero
nta bantu bigeze bakurondera canke nta manimero ngo ni menshi wagiye urabona ugisohoye iyo ndirimbo. ivyo ntivyobura vyarabaye. Yeah. Baranyandikiye Ego ego ntivyobura kandi abatari bake. ego abatari bake abo nari nsanzwe nzi canke abo twaherukana kera nabo ntari nzi meme baranyandikiye. Ego Anny, tuko turasozera ikiganiro. Ego Shaka umere message abantu babiri. Icambere shaka umere message aba jeune bakiriko ja bataradekuvra amatara yabo canke si bamaze kuyadekuvra hagize igihe yuko bashobora kukulansa ivyo bintu vyabo bumva ko bashobora gukora. Message ya kabiri uza kuyimpera abavyeyi. Turabona ko abavyeyi kanshi bakunda genre kudashaka ko dukurikirana amatara yacu. Hari igihe bivanye na tara nka twebwe nk'abahungu par exemple, hari igihe wumvise ngo ufise nka tara yo gukina football, aba footballeur bazwi ko ingeso yo gukunda abakobwa. Abagati wagiraje ko gusamba yingo wagiraje muri bina biriya. Ariko hagati yaho ibyo urashobora no kubijamwo atari uko nguri kurakora ico kintu, ugasanga umwana utunze asanzwe nabikora utabizi ko abikora, ariko kubera agiye gukora ikintu uzi yuko hari abantu bagikora babikora ivyo bintu, ukaba ariyo mpamvu cituma umubuza gukurikirana ico kintu. Turabizi nyene n'ama example menshi none nawe urabiba tubibayemwo two tubikuriramwo. Ariko yabagize amahirwe kuba impano yawe abavyeyi batigeze baguhagarika kubera ko bazi ko ibintu vyiza. So shaka rumpere message abantu babiri ko abavyeyi baba bagwanye abana babo gukurikirana amatara yabo n'abajene bafise amatara bariko baratangura gukora. Reka mbere ku bajene, nimba uri mujene hama ukaba ufise talent, ubwa mbere gira ihangiro wihe aho ugomba gushika. No kuvuga iyo ufise ahantu ugomba gushika uriha ama decision kanaka ugenderako, ukavuga nzobikora uko bizogenda uko. Hanyuma kuko iyo utanguye donc gushira mu ngiro donc novuga gukora ico iyo ngabire yawe nimba ari ngabire canke ku talakana kuyaplika kwisha mu buzima busanzwe. Hari ibintu byinshi biza bigomba ko yama decision wafata ugitangura donc biyahindura, ugasanga wavuze nzoba meze uku nzokora uku, ariko kubera ko swat wahuye n'abantu kanaka ugaca usanga ryahangiro wiha utanguye kudevia. Rero ico no bahanura bagume ku rutonde. Nimba wavuze ko uzokora ikintu uri sage ugikore uri sage. Nivyo vyiza, nivyo bifise ikimazi. Donc ntuhinduke nige ndirimbo yanje nanditse irabivuga. Donc ibihe ntibiguhindure. Nimba uri kuratangura iyo sagesse watanguranye uzoyigumane n'igihe uzoba wageze ahandi hantu kuri. Donc ugumane sagesse watanguranye. Nivyo bigufasha bigatuma ugera kure cane gose. Ugasanga tala yawe ntipfiriye mu nzira ahubwo irabandanije gushika ku musozo. Hama ku bavyeyi nabo kumbure abavyeyi kuba babibwira bashobora kuba babuza abana babo ibintu bimwe bimwe, ahanini nuko babonye consequences ziba zarabaye ku bandi. Ndibaze ko abavyeyi atari ugwanko baba badufitiye ahubwo baba batwifuriza ivyiza. Rero abo bavyeyi icambere nababwira, nimba umwana afise ingabire mushigikire, hama gusa umuhe conseil kuko urashaka no kumwankira akabikora ku nguvu. Rero umushigikire ariko umuhe n'impanuro bitaye ko unamusengere kuko n'umwana wawe. Cyane cyumva novuga. Wow. Quercy. Reka manze fata akanya manda gushimire ko witavye ubutumire bwacu. Navuze ko ari iteka ridasanzwe kuko ndagiyego cyane iyo ndiko ndaganira n'umuntu abayumva ko ubuzima bwiwe buzoshingira kuri carrière yiwe, kuko hari abantu babaye ubuzima bwabo bushingiye ku bavyeyi, kuba no muri famille yishigikije. Ego ni sibi kubishigikiza nivyo, ariko kameme bakavuga ati nubwo mwatwishigikije umwana turabona yuko ufasha abadusaba, turabona ko hari ikintu ari karakora kameme utekereza kumufashamo. Nongera ndagushimira cyane ku ma message utanze, nongera kandi ndagufelicita kuba waratanguye carrière yawe. Ndakunda kwifuriza kubona kure. Next time tuzatwongeye dukorana ikiganiro turi kumwe two turinjira nkano canke ndaguciye nkano nkona bikora kora musanga okay ni sawa. Ivyo nivyo niko ndakubona aho nivyo niho hano ndakubona ni naho ndanakwifuriza. Reka ndagushimire kuri aka kanya waduhaye no kugirana ciza tugiranye ahubwo yari bon. Quand même. Ego ndagushima rero
kuba watwitavye. Alors abakunzi ba ukuri complex reka mfate kano kanya ndabashimire cyane kuri wewe wakurikiranye ikiganiro du début à la fin naho utamundi biganiro.